izobishitsa 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 ibintu Imana yadusezeraniye, ibintu Imana yatuvuze ko izogira gute? Izobishitsa. Hari inyuma izogira gute? Mwana w'umuntu, Imana si umwana w'umuntu kubesha. Mwana w'umuntu yo gusezerana akakwemerera kandi ati nzoguha. Amen. Ukatora indi ukagira gute? Ukabura. Ukatora indi ukagira gute? Ukabura. Kuko wasezeraniwe n'umwana wiwe. Agomba ndababwira ko Imana yacu yatunze, turabyemeranya ko? Turabyemera ko Imana itunze. Amen. Hari aho umwigeme wenda aragorewe mu ishengero ry'ikarere, yagira ngo arakurikiza amaso agaharu imisoro iri mu ishengero, none bakubwiye ngo impamvu uzogirira uko ngaha kare umviriza mwene data, ariko isezerano ry'Imana hari aho ubumenga negative. Nagomba mvuge gatoya iki, uyu yitwa Yosefu yari ingo yarose inzozi, ibyo murabizi, arose inzozi ngo aravyuka, hanyuma biranga ko abinyuma acaragenda arabivuga, abibwira bene wabo ati jewe njyanye mw'ijoro narose inzozi. Bati inzozi nyabaki? Bati twagiye kwimbura ingano, ingano tugereranye n'umuceri kandi ingano muratsinze n'iki, ngo turatekera. Urumva bakitira hasi bagatekera imiganda bakakigatwara, kuko Bibiliya ivuga ngo tuzanye ivyimbuka tukonezerwa. Ahandi naho Bibiliya ivuga ngo babiba bari ngo bazokwimura banezerewe, ngo bazanye ibintu vy'imbango vy'imikamo. Hanyuma rero ngo bagiye kuzimbura, nawe aryamye ari mw'itiro, ngo baratekera bavukana ari 12. Batekeye rero ngo baryamitse ngaho barindiriye kuyikorera. Barindiriye ko biyikorera, batarikorera bakiyaga ingane baza gutaha, ngo azabona ngo imikama yose 11 irabyutse atanuma yibyuye. Urabyumva? Ngo ikirema ngo yunamira iyo mikama 11, habyutse uwa Yosefu mubabare cyane. Uwa Yosefu ngo ahagarara gutya, ngo yayindi 11 nayo ngo ikirabunamira. Abo bivukana bati rero ngaho wowe kandi mwebwe yaje bayishuriye wowe tuzokubaha, wewe muri nawe wacu batuzokubaha twigikoro. Ewe muri rumira cy'igihe agiriye barasubira kuryama undi munsi. Bibiliya ntivuga ko hari bukeye, ivuga ngo yongera kuryama bacarota izindi nzozi, ngo abona ngo inyenyeri 11 ngo n'izuba n'ukwezi ngo bimunamira. Hoho rero mu kubivuga bivuga ari kumwe nase nta nyina, se na nyina ngo baca baramukangamira ngo mbega wa mwana utari iki wahacewe, ngo na nyoko wawe, ngo nabo tuvukana ngo tuzokunamira. Ngo Yosefu acayigiye mugabo ni Imana yari yavuze. Umviriza mwene data, eka guhanura Imana nka Matiyasi, ngo yihanura Imana mumeze nk'amayi ngo nkabona vanti. Imana si byiza. Imana ni Imana ifise ibintu mu kuboko kwayo, kandi mu kuyita mu kubitangira afise ingene ziratanga ikiweke, niko muravyumva neza. Hanyuma rero haciye iminsi, bamwe bene wabo bavukana na Yosefu ngo bakibatangura kuza baramuhira, ngo bamubwira amajambo ngo yiratura, ngo ukabura ngo kwishima, ngo ngaho tuzokunamira nawe ngo akiri. Hanyuma n'ikindi gihe baraturutse intungo baza kugisha kure. Hanyuma rero ngo se na nyina barumvikana Yosefu bati genda ubarabe bene wanyu iyo bari. Hanyuma ngo babonye aserutse bati k'agahungu ntibari bakina mwita Yosefu, bamwita Karosi, bari bamuhinduye. Nagomba nakubwire naho bagucurika bakagucuranguza nta ngora, kuko abantu niko bameze.
Eka tulinzira kuzitanga ibifisi. Atizana n'abakirisitu na kirikani. Amen. Kumbata batangarize ko Imana atari umuntu kubesha. Amen. N'uyu muntu ari hano mubwiriza urafise ibintu bikugoye ariko kandi Imana yacu yaduhamagariye kugutabara, yaduhamagariye umugisha, yaduhamagariye umunezero. Ariko ibyo barabereye umenye urabibuze. Amen. Agomba naguhumuriza Imana si umuntu kubesha. Amen. Niri jambo ibintu byose yasezeranye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntukiye sana ibintu byose yasezeranye, ibintu byose yakwemereye biribuze bizabishitsa. Amen. Kredi y'ingufu agatakuri parasera agaca yubaka inzu icyo n'ideni ryiza mugabo mukuru akatorindira umusaruro rero kandi uri mukitwa none ahera aho bakoreye atari igikoni n'umwaka havyuka hariho ideni ryemeye kuza kwaka ideni ku madamu ugagiye kwaka ideni ndaguze iki ndakoze iki madamu atisaba bapfukama Imana turadufasha rya deni none wewe ntabona n'umusaruro uherera wama umenga waragowe nicyo gituma niko ntabwo uratinda uwo n'umuvumo uri kuri wewe. Imana yatwemereye umugisha, yaratwemereye umugisha, yavuze ngo mbere n'abandi bazoza batugurane. Yesu nabahereza undi munsi naho naciye ahantu wapase ngo abamotari muriraga nireka n'amafaranga avuze ngo pasiteri murabona umwe muri yafise twokereza gusa muretse kuyana afukanye bwawundi Yesu natutaba nari wasi muheza bambwije ukuri ati ngo muretse kuyana nta mupasitori abura amahira baba wanyigene nambaye nyambara shati kameshe kutayafise kubera ibikuruhisha Mana yadusezeranije. Hariyo abantu bari Imana bayigira ngo nayo ikibazo kari ngo iwabo. Akabazo. Nagize ikibazo umunsi umwe. Nakiriye abashitsi. Naje kwakira abashitsi bakazana n'ikibazo. Hanyuma rero icyo gihe nari nasabisha umwana w'umwigeme. Hanyuma rero tuvugana n'abatoza ko batoza ari bakeya. Ibyo hari aho bibaho kugira ngo umuntu yeko umuntu agize ibintu neza. Basi abo mu muryango w'uwo muhungu bavuze ngo batazito ngo mutubwira mureka turagenda kandi barahaje batamubwiye atiye kijyatiriyo turinda kuzakurya yumvira none jewe banziza bikurahiye mugabo cyane yumvira nibi Imana yagira ngo yavuga barakutaze none abantu ntibakwavuga mugabo ndabyiyumvira ni bimwe bagira ngo nagomba mbwira umuntu ari hano munara bagabo tena ngo basubira ariko ntamba Imana yadusezeranye umugisha kandi n'ubira cyawufisa kandi iracyafata se gutera akagowa urwana n'Imana reka nsome hano amatesenga ndabona ko ndababa bacu Tito rimwe ugomba gusoma ugasanga umuntu afise ibotike mugabo bagirira amarira agahera ntacyo bashyisikariza bigisha ikigira 10 agataha babanywenga bamugitse umuhira kumuyiririra mu gusuka umurira uzokwamurira none iyo batiterera kandi kigira Imana yatwemereye umugisha. Yesu nabahereza. Singiye kuhasoma tuzoyisomera gusubira mu bwagezwe n'abantu n'abateguye hacu. Bibiliya ngo tuvuga abambere mu gisagara. Ubisomye hariya gusubira mu bwagezwe.
sinibuka neza igice ngo tuzoba abambere mu gisagara, ngo abana bacu bazohezagirwa, ngo amashuri yacu azohezagirwa. Imana ikirasinya ko nzohezagira n'ibikorwa by'amaboko yanyu. Ni Imana yabikuza, hariho jewe ko yarinze ibivuga ibizobikorera ko ndayizigirize ndayike ibiwewe warabivuze kandi ndazi ko uzobikora ari n'umira bikora n'izina ryawe singombwa kwiratana ngo ndabwiratana kamwe igihe kimwe ngo hirya zaramutse mugabo ndiyumvire n'abantu bari bavuga ko uzokuhiye nonaha ndagukorera nyene uhemureke abana banje kwishura ntibazungurirwa n'isereri n'inzara bakinana bati n'abana bo kwa mwarimu uzoza uravuga ko kurudu ari ntambwe yo kuyitatira kuko nabazi ibyo yavuze none bwavuze ko izokuhiye kama cyumva neza Yesu nakutabara reka some yasenga muda byinshi avuga ngo indamukanyo umurongo wa mbere abo umugurano w'Imana intumwa ya Yesu Kristo biherewe kwizeza abo Imana yatoranije no kwigisha kumenya iby'ukuri gufatanije no kubaha Imana. Kabiri, nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubw'Imana itazi kugira ngo yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Yesu nashimwe. Tugomba gusenga Imana rero. Hanyuma rero muko dusenga nagomba mpekaze uyu muntu amaze iminsi asenga nabi. N'uyu muntu amaze iminsi acumura yidoga kuko abantu baridoga Imana. Aba bantu rero bandavuye bakandavurira mu mageragezwa babanza baze tubasenge. Hanyuma itwaro n'ibindi bibazo turaza kubyibutsa Imana mu nyuma. Aya majambo y'Imana muri sakaiza Imana baheza. Mana yacu yo mw'ijuru turagushimiye. Imana nziza. Wowe umeze neza. Watuzanye mu bintu